Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Tugiye kuyaga ku mvugo y'akanyarigabo Perezida Kagame yakoresheje igihe yagiranira ikiganiro n'umwe mu bajournaliste bakorera televiziyo ikomeye cyane yaha muri Amerika CNN. Ukuntu hari tone yakoresheje umutwe w'ijambo navuze ngo imvugo siyo ngiro. Navuze ati imvugo siyo ngiro kubera ko bariko baramuhaye interview bageze ku kibazo cy'umushinga ntahe Rusesabagina yashimuswe n'ubutegetsi bw'Ikigali bakamutwara Ikigali bamuhenda ko yaragiye i Burundi. Hari imvugo mu Kirundi bita ndanyaye, jewe ndakomeye, yakoresheje imvugo y'ukumvikana y'ukumenga afise ijambo arakomeye cyane imbere yabashebuja, kuko nemeza neza nta jidikanya yuko abakoroni ari bashebuja ba Perezida Kagame, kuko uravye ibintu byinshi bakoranye nawe ni ibintu bitangaje cyane. Rero iyo muzoje kuri CNN murabe canke benshi mwararose n'utwo tu video twerekana ukuntu ikiganiro uko yabigenjeje. Bariko baravuga ku nyuruzwa ry'umushinga ntahe Rusesabagina. Muri ico kiganiro Perezida Kagame yarakoresheje iyo mvugo y'akagaye ashaka kwerekana ko umenga ntabwo ari ngombwa ko abarongozi ba Afrika bakurikiza amategeko y'abakoroni. Bariko baravuga mu bijanye na demokrasi. Mu bijanye na demokrasi, umujournaliste aramubaza ngo bariko baravuga mu bijanye na demokrasi bashika ku kiringo, bashika ku gihe imyaka amaze mu butegetsi ayobora u Rwanda. Hanyuma uwo mujournaliste aravuga ati there is no Western leader who has been in office as long as you have. Ati nta muyobozi n'umwe wo muri ibi bihugu by'abakoroni arigera amara imyaka ku butegetsi nk'iyo wewe umaze. Kagame nawe aramwishura ati do I care about that? Ati none ivyo je hari ico bimbariye? Ashaka kwerekana ngo ivyo je ntaco bimbariye. Urumva bariko baravuga ibintu vya demokrasi, ivyo je ntaco bimbariye n'akanyaro keshi ngo Western leaders are Western leader. Urumva ngo abarongozi bo mu bakoroni n'abarongozi bo mu koroni. Ariko iyo mvugo iyaba yayikoresha mu bintu byose abakoroni bakorera muri Afrika vyobaye vyiza cyane, kuko yaravuze ngo demokrasi y'abakoroni siyo isigura neza uko demokrasi ikwiye kuba imeze. Ariko mwibuke, niba yemeza neza yuko demokrasi y'abakoroni atari ikwiye kusigura uko demokrasi imeze canke isa, kubera iki igihe umuhisi Perezida Nkurunziza yarafashe manda igira gatatu mu masezerano y'Arusha bavuze yuko ajaho adatowe n'abanyagihugu manda imwe. Hanyuma mu bwizo shingiro bakavuga yuko Perezida ategeza kuba yatowe n'abanyagihugu manda zibiri. Rero Perezida manda ya kabiri, iyo manda igira kabiri kuri waratowe, mugabo buca bubaye bwa mbere atowe n'abanyagihugu kubera imanda ya mbere yari yashizweho n'izo nzego zabumvikanishije bajaho. Hanyuma imanda igira gatatu caravuga ati kubera ko ibwizo shingiro yivuga yuko umuperezida ategeza gutorwa kabiri, ngomba nje hiyo manda igira gatatu. Ariko mwibuke yuko Perezida Kagame yaciye aca ku ruhande akorana n'aba bakoroni, harimwo na fake black Barack Obama. Umuntu ari fake yigira umwirabure kandi adashigikiye abirabure Barack Obama. Bakorana na Kagame batera Burundi. Mwarabonye byabaye muri 2015 mu 2015 ibibazo vyahabaye, mwese mwarabibonye. Mugabo ivyo bariko barabikorera hamwe ntiyiyumviriye ati demokrasi yo mu bakoroni si ngombwa demokrasi yacu ibe exactement isa n'iy'abakoroni. Ivyo ntiyavyumviriye.
uko yavuga yuko atyoza muribuka amajambo Kagame yahitiye atyoza Perezida Nkurunziza yuko aguma ku butegetsi yuko atawuziya ibintu vyinshi vy'akagaye. Ariko kandi avuze ko yaciye anyibutsa igihe nyene bakorana n'uwo fake Barack Obama bakorana mu kwica Gaddafi. Murazi neza muri Afrika nzima igihe bapanga kwica Gaddafi, Perezida w'u Rwanda niwe yashigikiye igicwa rya Perezida Gaddafi. Umuperezida yaraje, umuperezida yaba ubu akiriho, nibaza ko Afrika ibimaze gutera iyindi ntambwe igaragara iboneka. Ariko barakoranye n'abakoroni arica Gaddafi, bakorana n'abakoroni ahakwa kwica Perezida Nkurunziza. Mugabo no musarahindukiye abwiye abakoroni ngo demokrasi ngo ya Afrika ntingo singombwa, ngo demokrasi ya Afrika canke y'u Rwanda ngo singombwa, ngo ibisa ngo na demokrasi ngo y'abakoroni, abakoroni bafise demokrasi isiguritse ukwabo, ngo hari byinshi vyiza bakora n'ibindi bibi bidasiguritse. Ariko iyo mvugo yakagaye kwiyerekana yuko ahambaye, nariyumviriye umuntu ajejwe no kugenda ameze kumwese murabizi abwira abanyarwanda ati banyarwandakazi ni mube muturiye mba nagiye kubahahira. Abahahira hehe? Ntabahahira muri Kenya, ntabahahira muri Tanzania, ntabahahira i Burundi, ntabahahira South Africa, ntabahahira hehe? Aba yagiye kubahahira mu bakoroni. Umuntu rero umurongozi w'igihugu yitwa ombaomba. Naomba nipatie change ya watu wangu, naomba munipatie change ya watu wangu, please nipatie change. Uko niko abarongozi bacu bameze, ni nipatie change, nipatie change. Agaca hindukira kuri babandi bamudumbukiriza amakangorongoro mu ntoki, agaca avugana n'akagaye keshi abasuzugura, kandi apfa kubasuzugura amabuga n'amabwena yose bakorera muri Afrika niwe bayacisha ko 99%, niwe bayacisha ko niwe bayacisha ko. Abakene ibihimba by'abantu kongererezwa ubu basigaye bakubita order mu Rwanda nk'uko umenga ni ntuzeye, nk'uko umenga bakubita order ya McDonald's. Ivyo byose bakabikora. Mugabo ubu akora ikosa bamufatire mu ikosa, aho yomaramaye ngo yemere, acazana akajambo kanyarigabo kerekana yuko umenga aranyaye, yuko umenga agomba kubereka kabasumba, kandi butebe butebuke korona ivuye mu kayira, za ndege ziwe zisubire zihaguruke, agenda boboteza ati nipatie change, nipatie change, nipatie change ya watu wangu. Agaruka mu Rwanda abwira ati jemba nagiye kubahahira, nipatie change, nubwo nizo change nyene z'amadolari bamuha abanyarwanda batazibona. Abayobozi ba Afrika bakwiye kugira united voice and a united mind. Bakwiye kumva yuko mu gihe bacumva yuko bakwiye kwamabaza nipatie change, nipatie change, misi yose aba bakoroni bazokwama babona karibo bashebuja babo. Nta narimwe bazigera bagira ijambo. Ntushobora kugira ijambo ku muntu uzeye ko vyose. Umuti ni wawe ukuzanira, ikibiriti ni wawe kikuzanira, ewe nishati wambara ni wawe ikuzanira, tondezi ukata umishatsi ni wawe ikuzanira, korogate ni wawe ikuzanira, rinete wambaye ni wawe igukorera, ikanda mbiri ikintu cyose ufise ni wawe kigukoreye. Uce umwidyako ngo umwereka yuko unyaye, ngo uri umuntu ngo ashobora kwishura. Kandi ejo buzacejo tubona agendera nkuko hariho muri UN harigeze kuba inama aho president atari yatumiwe, President Paul Kagame ntiyari yatumiwe, mugabo uwo munsi yaragiye agerageza kubundabunda ngo abaramutse, babona byari ibintu bisekeje kandi bimaramaje. Mugabo ubu wakaba kubera ko yashimusa umuntu adafite n'ubwene gihugu bw'u Rwanda yamaze kubusubiza, akamutwara mu nzira inyuranije n'amategeko kandi inyuranije n'uburenganzira bwa muntu, akabona arafashwe, agaca atangura gukora ivyo n'ivyo.
ariko kandi nkagaruka abakoroni ntibafise kuvuga ngo Perezida Kagame yaranyuruje ntuzeye ngo Rusesabagina berekana yuko umenga ntibafisemo uruhara barabikoreye hamwe guko indege yamutwaye ijya kampani ntibariko barayiruka ko nkuko bariko bariruka ko ku Rwanda bariya ba MPs bariya abantu zo muri Europe bariya nimba nabaki bo muri Europe ba MPs bariko bicara bavuga ngo ukuntu ngo bashaka ngo yuko Rusesabagina agaruka kampani yamutwaye ntibigeze bayivugamo umupilote yamutwaye ntibigeze bamuvugamo igihugu ciyo ndege ntibigeze bakivugamo kubera ikibashinga agatoki iyo ari kandi ntibashinga agatoki n'abamutwayeyo kubera iki ivyo batabikora ni kubera ko misi yose bobo bama bakina tagitike yo kwerekana yuko ababi gusa ari abo bayobozi bacu bakagomba kwerekana yuko umenga bo ntibakorana n'abayobozi bacu kandi tuzi yuko weakness zose abayobozi bacu bafise ari kubera aba bakoroni amabi yose Kagame akora muri Afrika no mu guhiga ciwe ni ibintu yashigikiwe n'aba bakoroni kuko ibintu akora na cyane uravye nk'amabi yakoreye muri Kongo abantu bahafiriye nta na gato nta nuko ntaba yemererwa kuza mu nama zabo ntaba yemererwa guhabwa n'ingurane kubera ko bijya bintu yakoze abakwiye kuba ubu babesha ngo uburenganzira bwa muntu abakwiye ubu Perezida Paul Kagame abakwiye kuba ari mu gasho neza indani abakwiye kuba ari mu gasho neza indani ntibaba birirwa baravuga ngo he's a dictator ngo this and that baba baramaze kumufatira ibihano mugabo misi yose bama bagomba gukubura biwabo bakoreye hamwe amakosa nabo badigiteta biwacu ngo twibaze yuko ngo badigiteta biwacu gusa ngo ari bo banyamakosa kandi ikindi kintu maze no kubona kuri opposition y'u Rwanda nayo opposition y'u Rwanda nayo ibona umenga Kagame niwe wenyene ariko arabikora ariko Jesu uko ndabibona siwe wenyene ariko abikorana naba kuko uravye nk'ukuntu abo bita ba terroriste baja kubahiga batanabazi n'amasura ntibonanirwa gushika mu Rwanda gutora Rusesabagina hari abasoda barenga 1000 b'abanyamerika mu Rwanda 10 bagiye kuri ziriya nzego n'amaguru nta n'inkobo bo kwitwaza bogenda n'amaguru bagatura kuri prizo atitugururire zana Rusesabagina bagaca bamuriza nta n'ikindi mugabo bagomba kwerekana yuko umenga bobo ni angels biraboneka yuko aba bakoroni bamaze kubona yuko abanyarwanda n'abanyarwandakazi benshi barambiwe n'ubutegetsi bwa Kagame na FPR bamaze kubona karengane gakorerwa mu Rwanda abantu ko bageze ku musozo bamaze bobo babona ibintu kare kuko murazi bobo ko bafise abo bita abaspayi bo mu mpisho hari abanyarwanda benshi bakorera aya mareta mu mpisho guperereza u Rwanda batanga raporo rega bafiseyo n'abazungu kandi benshi bakorayo batanga raporo baramaze kumenya igitutumba mu mitima nubwo abanyarwanda benshi bataranavuga hagati yabo ngo babwirane ariko kira munyarwanda benshi muri bo bafise igitutumba mu mutima ca demokrasi bakeneye demokrasi nshaje bakeneye ubuyobozi bushashe butazoza batwara nka FPR kubera rero abakoroni bamaze kubibona bategereza guca inzira y'umuntu uwo ari we wese azasubirira Kagame kugira ngo bipendekeze berekane yuko amakosa ara ya Kagame muri imyaka yose 27 iheze atakosa bo bafise ikosa ni rya Kagame ni dictator igihe bikoreza ubuseka abantu bavuga ngo yatowe fake election barasigura ngo ego nyene ngo amatora yagenze neza ibintu byose ngo egome ibintu bimeze neza mugabo ubu bamaze kubona ko abanyagihugu bamaze guhimba abanyagihugu barushe bariko bagerageza kwerekana bakoresha ibintu byose bishoboka ngo berekane gusa ngo yuko ngo Perezida Kagame ngo ariwo muntu mubi wenyene bo batabifisemo uruhara babifisemo uruhara 100% babifisemo uruhara 100% iyo batabifisemo uruhara Rusesabagina bayaragarutse
kandi shame on them iyo bariko barabesha yuko bakurikirana uburenganzira bwa kiremwa muntu nta kuntu boretse nka Rusesabagina n'amagara yiwe bakashira amagara yiwe mu kaga bakamureka akaguma hariya muri kiriya gihugu ngo bitwaje kwandika no guhagarara ku mateleviziyo bavuga ngo narekugwe nta na gatoyi nuko bazi babifisemo uruhara gusa bagerageza kuvuga ngo opposition yumve yuko n'abanyarwanda bandi babumviriza ngo bumve yuko ngo bariko baratabariza Rusesabagina ariko nta kintu kimwe ko baramutabarizamwo. Turamaze kubona abo batabariza uko babigenza, turamaze kubona za helicopter barungika kwa Osama bin Laden zigahagarara ku rupangu no hejuru ku nzu, turamaze kubona n'izindi mission mu za Libya hehe bamaze gukora, ni bakore mission nkazidi baze kuzana umusitizen wabo nimba byukuri bemeza yuko amakosa araya President Kagame, ni bakore mission nkazijya bagende ahafungiwe barahaze abambasade bari mu Rwanda ni benshi, abazungu basanzwe bari mu Rwanda ni benshi, aba FBI baba mu Rwanda ni benshi, satellite ni nyinshi, ni bagende kuri irya prison na ziga ndege cuku zihagarare zimutoreze muzane nimba bumva byukuri. Abantu b'Abanyafrika dutangure kwiyamiriza agakimbire nta nuko mfise n'ijambo bisigura twiyamirize ukuntu aba bakorona n'abantu bama bashigikira abadigitatira muri Afrika ibihugu byacu bikaguma hasi kubera bo mugabo mu nyuma bagahindukira bakatwumvisha ngo abo bayobozi ngo nibo bari babi kandi babikoreye hamwe. Ni ugutangura kubivugisha ukuri tubavugisha kuri ko n'abanyapolitike abo nitwa abakoroni n'abanyapolitike b'abazungu genda bitabakoroni, ni ukutangura kubamenyesha yuko nabo nyene babifisemo uruhara kandi bitatunezereza. Turi muri ibi bihugu vyabo, we have a right to speak, bakatwumva turi mu mutima ko natwe tudashima uruhara bagira mu bihugu twaje tuvamwo mu gushigikira abadigitatire. Biratangaje nko kubona batuma gatoki ngo Magufuli ngo ni president mubi, mugabo gasanga bagenda bavuga ngo Kagame with the man na Kamaramaza. Barundi kazi abanyarwanda kazi nta kintu na kimwe kizizana twebwe tutagikoreye, kandi icyitwa imfashanyo nta na rimwe amazi masabano nta mari mvyiro, nta na rimwe ibyo bintu twama tuvuga ngo ni imfashanyo bizigera bigira ahantu bidushikije, nta na rimwe. Nizuteze gukorana ingufu tugahindura ibihugu vyacu tukazana amahoro arama, abantu bibi igihugu n'abanyapolitike bandi bose bitwaza amoko mu gusesa amaraso y'abantu tukabiyamiriza. N'ahandi hoho amakuru yose je wazava mu kanwa k'umukoroni ntayo ncemera guko n'ababeshi ba mbere, kandi ico bobo bajejwe ni guteranya hagati y'abavukana ngo bame bariko barahana ingumu baryana birorerera gusa baseka batanga karorero ngo biriya bihugu ngo biri danje ngo biri ngo dangerous country, kandi ari izo dangerous bazitera. Barundi kazi mukore subscribe, share and come back again. Thank you.